iyo tuja ni igikino dutegurirwa na Agence de Communication baravuga ishikikiwe n'umugambi w'igihugu payeje cyanditswe na Ezekiel Nitunga gitunganywa na Claude Camarade gikinwa n'umugwi Gacinkware. iyo tuja Shekitoga mwana wawe ndamurashe kunyapu. Bavyeyi, narinzanye umugenzi wanje. Nego murabira ikibazo afise. Egera ngaha. Ish, aha ni mungabeke kumucamo wagwagishato. Ahi nkuba ni ngoma vyiraliye. Igera ijari gutinya. Awashitse, none zawe zose zigenda ziheze. Ni Haimeshi. Eko bavyeyi. Haimeshi. Adapa kumuchumba wa muchamo. Eko. Umvise yamaze no kumenya itandondora. Ubu nibizogushikira mu myaka 10 arabikubwira. Reka mbade bagegi. Reka mbade bagegi. Ababyeyi bambariye ngo bandushire ngaha imbazo y'ibihumbi ijana. Eka kirara. Oya, shaho gutambara. Iyo gatego apfumu. Nitubetse fata mu ntoke. Shaho gutambara. Oga rero. Ogizwe kugenza, ugenda namaki. Bavyeyi. Ufise kibazo. Twibarutse kibondo n'umufasha wanje. Kimara nakazi. Hatafuni gahamba kama mu rugi wanje. Kuri fasha ndako musubira kone bondo bikinamurwa. Amfisa kana kamwe kagakobwa kimfura. Bakakiye bose bagehobota mwe kwavura bakabaragiye. Bandangiye ahi wari ko mu bifashamwe. Anje umunezero gasubira mu rugo kwa. Push, barele shubere. Abakiriya kubona ntakindi bajya. Kindi bavyeyi. Nakoma mu ndabiri gituma cyangwa ngo gutse. Nimbura mu gifusi. Ahandi bigiga bibogamo. Loro ya gatu. Katishwe n'ingwara hazingora ndanda kikoze ko maze hamamuki. Ndabire nizo ngorane bafite mukoze. Bahije kuyobya kera. Umva, uza mugabo musange yakarimbi, ujanye n'abahepo yawe. Ujanye afishe ibika byinshi. Aho cyumumenya, ujanye nani wagutaya marushwa yose. Ewe, ugiye gutanze kwikimaji kugira ngo abana bose ubyaye baca babica babanwa amaraso. Cacaka kugira ngo bimuhita ubunga bijya bikadoshona fishe. Yawe kaye umbirija gitoroga mu mwana wanje ndamurashe kuri ndabona yabizirikiye mwibenga. Kandi utaza nangu yagomba batangi kujimu abatange kwikimaji. Hewe yumbirija pororo wechana lori kabarara na pijabara karara. Ndabona yahanje gakonna murubira kwitongo cyawe kugira ngo akwabure ntugigare umwiwimbura na gatoya. Ni karoro nawe. Habona ingene yarasekanya abanyishima kongwa rakuru. Kumbe niyo nyirabazana w'ingorane cyane. Sha tuzokwihore. Uganyene. Ewe, ubuho yashaje. Aja kagace kawe. Zuwumva? Fasha muvyeyi. Fasha nyature ujya n'utindi. Moya, dari 17 nguhumuti. Byose abavyeyi barayikubra mu ngira. None ko Yesu kana. Anarisi kana 50 gusa. Wajya kunkinisha ngaha. Newe, wabukincha abavyeyi. Aha muri biri wabo. Abavyeyi niba utarafishe ndi imbere agenda
gutega agahanga bakabena umutwe akira mugenzi ari menshi ntagurana 200 ugenda gutunganirije uzoyama niho yaronka reka amagara asumba amajana urakoze mugenzi bavyeyi dutabare turagoba sawa okay shira ku nkoko akiri umuci rero uranyumva uyu genda uhengere mw'ijoro aryamye ugenda ubuhambe bw'ishima cyangwa kw'iriba canke se ku muryango urumva ndabibona kwa kararo nyene uza uciriye umurongo ibiterwa vyiwe byakumariye abana sha nyumviriza arungike bizosanga urinzwe hanyuma ayirungike bizosanga urinzwe hama biduhiwe bizohekanye abana biwe umviriza rero ewe nukuri emwe uzoza nkuko dakuremye kandi ushitse muhira uya munsi ntuje kuri buriri ntuzujame kuriri kw'imwatera uzojame hasi urakoze bavyeyi akira nawo genda ubuguke umwe umwe uzawuyirikire ubundi uzawushige kugira inyaci zose yaguteye yikubeko murakoze cyane hoga igenda rero genda kandi ukore nk'uko nkubwiye wakwanya urakoze bavyeyi gitorogo nk'umwana wawe ndamureke ku nyabu Heshirega mukinyateye umupira aryamye mbega nk'uwo muhonyora oya sheri hajya bamuhonyoye arbitre yoca ahana umukinyi wamuhonyoye we nawe bajya abapolisi mbona baje kugira ukoreye ikosa ubundi baca mu kubitazi rya nkoni bafise nico gituma baguma bagaba mana we gukina umupira ni nko kwiheba oya sheri suko bigenda hajya umukinyi arikoreye ikosa uyundi muri tele arbitre aca mu ikarata y'umuhondo kugira ngo amugabishe asubiye gukora irindi kosa aca mu ikarata ya rouge bagasigara barakina badakwiye kumbe nuko bigenda none izo karata tifise bajya abapolisi urya mugabo ukunaguma asimbagurira kurya jeje wikisheri igitsindo ciza cane habaye ikisheri ko mwese mukomeye indururimo ubwo se umugabo yaguma yirukanga mu kibuga n'ifimbi mu kanwa ariko yandika abayagora cyane ngaha ehera bariko barandika kuri rujya rupapuro sheri kumbura umwe nawe baragusohora urya niwe derege yo mu kibuga oya sheri reka gusarisha nawe n'ivyo bibazo by'uburofa urya niwe arbitre hajya ariko yandika igitsindo cinjiye umunota cinjiye ko n'umukinyi yacinjiye Rodi uzuko munzana kuri stade hararyoshe sheri bamwe mbuga mbona baryohewe abandi mbona bafite iminwa sheri kwiruka urya mu mama yikoreye amaboko abo bari kandi namwe mbona muryohewe usanga atabonye igisindo cinjiye nkanje urya n'umufana wa ekipe itsinzwe arababaye kubera nyine batsinzwe kumbe none sheri jewe ndi umufana w'ihe ekipe muziziko zirakina ariko nawe jero uratwenze erega umwe wese ni wamenya ekipe afana none wumva ukundi ihe ekipe muri izi ziriko zirakina ngiriye kinamwe niyo nca nkunda jewe kera nakina muri ekipe y'ishuri mugubu narahevye kuyikiniramo ebana kubera narigeze kuvunika ndi muri match sheri ngiye nk'umukinnyi avunikiye mu kibuga ashika abwira abavyeyi ko byagenze gute numva ubwoba nk'ubu nanjye novunika noshika mbwira abavyeyi ko byagenze gute kandi nagiye ndetse ngiye kwigira kwa Audrey noba ngowe kare ujya mu mesenge nasa n'umwe abigisha anglais uyuhe sheri ujya yicaye hariya yipowe raba hajya imbere yacu ntawubona ego we abantu barasa kweri none ndakubaje sheri nk'ubu abatsinzwe bica bigenda gute ukuri sheri ebana ndarushe kwe ebana ugumumbaze ivyo bibazo basirika sheri turabe match duhoze vraiment uraza kumbaza dutashe ntaco sheri kudashaka ndakubaza ivyo ntazi reka nimenye none suranze ninga ntaco oya sheri ntushavure mbaza ivyo ushaka byose ndakwishura
sibyo kirereka gushavura. ngira rero kubera ko umupira bagoma bawiruka inyuma bose. Uyu munsi dukoraniye hamwe nk'abagize koperative y'umutumba wacu kugira twige ikibazo kimwe gusa cerekeye ingene twokoresha ingurane ikigega kijejwe gushigikira amakoperative y'iterambere rusange yo ku mitumba yacu catwemereye. Murazi neza ko iyi ngurane twayisabye biciye mu nama ya bose. Rero n'ingene ikoreshwa bitegerezwa guca mu nama ya bose. Rero hari umugwi nshingwabikorwa wa koperative uwurongo yashike ngaha imbere aducire ku mayange ibikorwa nyamukuru umurwi nshingwabikorwa wiyumviriye vyobanziriza ibindi. Hama mwumvise bitomoye tuvyemeze uko, muga mwumvise hari ivyo twokongeramwo canke twohinyanya byose bibavamwo kuko inama ya bose nirwo rwego rukuru rwa koperative. Murakoze. Ego urakoze mutware. Bashinga ntahe bapfasoni gwaruka tugira amahoro. Ubumwe n'iterambere ku mutumba wacu wa Mucamo. Ego ndakengurukiye cyane nyakubahwa umukuru w'umutumba mwiza wacu wa Mucamo ampaye akanya. Nkuko ayibabwiye rwego shinga bikorwa rwa koperative gwarakoranye urihweza uko ibikorwa byo kurikirana mu gukoresha ingurane duheruka kwemererwa n'ikigo gisanzwe gifata mu mugongo amakoperative, maze turaheza twemeza urutonde ngira ndabasomere. Hama rero murushimye murwemeze, ariko mubonye haragahaze mugakosore. Ubwa mbere gutunganya neza no kwagura inyanja tuzokororeramwo amafi. Twarihweje kugomera no kurekurira amazi mu nyanja. Bwa gatatu turaraba kijanye no kugura no gushira mu nyanja imivyaro y'amafi. Ubugira kane turihweza ibijanye no kugaburira amafi. Hama bwa gatanu turaraba igikorwa kijanye no kuroba amafi no kuyagurisha. Mu nyuma bwa gatandatu gushira amahera kuri konti ya koperative. Muri make rero intambuko nyamukuru tuzisunga mu gushira mu ngiro umugambi wo korora amafi dukoresheje ingurane twemerewe nuko twavyiyumviriye mu nama ya bose yabagize urwego shingwa bikorwa. Uburere ijambo ni ryanyu kugira mutwunganire imbere yuko twemeza izo ntambuko. Murakoze cyane. Murakoze kudushikiriza ico mwashoboye kwiyumvira ku ntambwe zokurikizwa gushira mu ngiro umugambi wo korora amafi duherutse kuronka ingurane. Mwatubwiye intambwe nyamukuru, ariko ku bwanje mbona ari intambwe zibiri zihambaye mutashizemo. Izo nazo ni intambwe zijanye no kugura ibiryo vy'amafi hamwe n'izijanye no guhiga isoko twozigurishako. Murakoze cyane. Ego dushimire cyane mukire ku ntererano atanze. Urakoze mukire ku ntererano yawe kandi hambaye. Nico gikorwa c'inama ya bose. Reka izo ntambwe twari twibagiye tuzozongeremo. Ariko rero nimba hari n'uwundi afise intererano yohaguruka akanya nakiwe. Biratomoye. Ego. Ndakengurukiye cyane mwese mwitabiriye inama y'uno munsi. Ndashimye cyane kukunge na bene igihugu ko umutumba wacu wa Mucamo. Mwahagurukiye rimwe mu bikorwa vy'iterambere rusange biciye hanini mu bikorwa byo mu makoperative y'umutumba wacu. Iki ni kimenyetso ko iterambere twifuza gushika ko atankeka riri mu marembo yacu. Ariko rero ntavyamavyera ngo nagomba ngaye cyane inyifato ya bene igihugu babiri bo ku mutumba wacu batagomba kuja hamwe n'abandi mu bikorwa vy'iterambere rusange y'umutumba wacu. Abo nabo sabandi murabazi, abo mutabona ngaha ni nkorokana hari meshi katuze turavuga ibintu mu mazina yavyo. Naho bavuga ngo imwe ivunitse iginyo ntibuzi izindi kurisha. Twaye twifuza ko ibi bikorwa vyo guteza imbere umutumba wacu n'imiryango yacu twabikorera hamwe, nta numwe yikumiriye ukiterambere duharanira irya twese. Rero ababanyi babo nze kubahanura bahindura ingendo bifatanye n'abandi ntibasigara inyuma bonyene.
muhejeje kumviriza igikino iyo tuja. ushaka kugira icyo ashikirije cyangwa agomba kutwunganira yotwandikira kuri 79 48 21 30. kushaka kuja muri groupe WhatsApp yoca kuri izo nimero nyene akandika ijambo iyo tuja. Turabashimiye naho ubutaha.